Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije mwese dusuye guhura kandi kuri uno munsi izina ryanje ni Gahoza Nadege. Tukaba dusubiye guhura kandi kugira uno munsi numva nashaka kubasangiza ku vyerekeye ni ukuvuga iki canke ubigira gute kugira koko uvuga uti ndiyemeje ndafashe decision yo gukurikira Kristu. Nukuri ntibiba vyoroshe kuko twamaze kuba mu bundi buzima, tuba twamaze kugira ibindi bintu tumenyereye, haba hariho ibintu byinshi. Mugabo urumva gukurikira Kristu kenshi kugira bavuga ngo ni uguhindukirira umwami wacu, ni uvuga repentance, ni uvuga kenshi barakunda kubisigura neza ati gukurikira Kristo ni nkuko waba wari kukurikira imbere, wari kugenda uraba imbere, ubu rero ucuhindukira wese ugaca uraba inyuma, usubira uraba hariya. Urumva uno munsi rero numva ashaka kubabwira je nibaza ko nobasangiza urugendo rwanje, kubera iyo turiko turavuga, iyo ndiko ndavuga no kuri ibintu vy'Imana, ndakunda yuko tubikura mu bintu vya religion, vy'idini, tukaba n'ukuri muri relation, tukabiviva, tukabibamwo nk'uko dushobora kubana. Imana nibaza ko ntiyashatse gukomplika, ntiyashatse gukomplika ibintu, ntiyashatse kubigira ibintu bigoye. Yaraduhaye itarinze ibitubwira gutyo, mugabo ni nk'uko yaba yaraduhaye exemple, yaraduhaye akarorero mu kubona ukungene par exemple dushobora twenyene ku imigenderanire yacu. Donc nibaza yuko tuvuye mu idini, tuvuye muri formule idini, jewe ndarifatanya no kuba tuzi ngo nuku muri relation naho si ibintu vya mamisi sibigira ego, hari umwanya wo kugira uku ibintu uvuga uti quand même Agnes ifoko hama hapanze. Mugabo hariho n'igihe hariho akayaga, hariho uburyohe, hariho kutumva, ni ibintu bitegerezwa, ni ibintu bigumye utiyumvamo, utagira iki. Mugabo Imana idushaka twumva n'umutima wacu urimwo muri formule canke mu bintu nyene vy'idini. Ni ibintu urategerezwa uvyiyumvemo canke ntuvyiyumvemwo, n'umutima ntukenewe no kuwushiramo. Mugabo relation, nuvuga umugenderanire n'Imana, n'ukuri kubana n'Imana vya vrai. Imana ishaka ko biva mu mutima amwe, wumva ego nivyo mu gutangura birashoboka ko bishobora kuba, kuko uriko urahindukira, uriko urarekura ibintu bimwe bimwe, uriko urava muri bimwe wari wanatanguye gukunda, wari unakunda cane. Mugabo urumva niho bica bigorera, mugabo biragoye, mugabo birashoboka, kandi ni no kuneza yacu. Kenshi tubona umenga birabishe, ni ibintu n'ukuri biri ennuyant, ni ibintu bisinziriza ibintu vy'Imana. Mugabo nibaza ko ari kubera justement kubera tuba ni ibintu utabushize mu mutima, kuko iyaba ibintu vy'Imana kuko amemisi se dutahura yuko Imana ari umupapa adukunda. Imana ni umupapa, tureke abapapa ngaha kw'isi bobo bashoboye, ari n'abantu bashoboye gusanga babaye mu ma faiblesse, canke bagasanga babaye bagize ukuntu nakone kudashimisha Imana. Hari abavyeyi, ubu nanje ndi umuvyeyi, ndazi des fois ndavuga nti Imana mbabarire, sinitwaye neza nk'umumama, ndasaba n'ikigongo umwana, nkavuga nti ahantu kaba nagize kutariko. Mugabo nibaza Imana yoyo iri parfait, Imana yoyo nticiye, ni nziza cane. Imana itihenda, izi neza, ishaka urukundo, ishaka relation y'urukundo, apana relation, apana ibintu vyo kuvuga ngo ndategerezwa, ngo hamwe dutinya ngo nzoja mu muriro, ngo nzoja ngo canke ngo nogira iki. No, ubwo si urukundo, ubwo ni ubwoba. Nico gituma bavuga ati ngo uwamenye urukundo nta bwoba, ntazi ubwoba. Donc navuga gute, iyo uri mu bwoba ahubwo nturahura n'urukundo. Urukundo nico gituma nibaza ko ibintu tuzobisangira ikindi gihe. Mbwa hariyo igitinyiro c'Imana. Kenshi abantu tukibona nko gutinya Imana ngo yo irampana, yo mpava nja mu muriro.
igitinyiro c'Imana no gutinya ico kintu cose atari Imana, atari ic'Imana, kubera uba wamaze gutahura yuko ico kintu kigusepara, kigutandukanya n'Imana, aba ari ikintu kikugirira nabi. Imana nibwo buzima bw'ukuri, Imana niyo buzima, niyo iduhaye kuba turi ngaha. Imana iratwihanganira tudashoboye no gusigura no mu majambo yacu, vyotuma ahubwo bituma ko tunatinya no kuyivako, ahubwo tunatinya no kuba mu bitari yayo, kuko niyo iduhaye amabwirizwa ntiyari kugira itwereka ati genda widebure, genda ubikore, genda ndakurabe, sikugira idukarire, sikugira itulimite, sikugira ukuremwo ngo uburyohe bwo mu buzima, ahubwo ni kugira justement ni kubw'urukundo, ni kugira ahubwo ikwereka ati ibi nibwo buzima, ibindi vyose ni ibinyoma. Nico gituma Yesu Kristo mu kuza yavuze ko ari inzira, avuga ko ari ukuri, ari ubuzima. Ni inzira kuko nukuvuga hari izindi nzira, niyo nzira y'ukuri n'ukuri. N'ukuri nico gituma mvuga jewe ngo nkunda kuyigira ijambo rimwe, ndavuga ngo ni inzira y'ukuri ijana mu buzima. Inzira y'ukuri ijana mu buzima, kuko hariho inzira z'ububeshi, hariho inzira z'ibinyoma, izo nazo ni inzira za shetani, kandi ikibabaje twarabiguyemwo, twarabibayemo kubera igicumuro cinjiye mu muntu. Ivyo n'ibindi, ico nico gituma n'ubu unye igitinyiro c'Imana kikiri ikintu kigoye. Turafise ubwibone, dushaka kugira ibintu ku buryo bwacu. Ubunye ahubwo hako tugira igitinyiro c'Imana, dufise igitinyiro ca shetani ahubwo ngira ngo, kuko ukungene bitugora kuva mu bintu kandi ari byo biriko biratwica, ari byo biriko biratumerera nabi. Bwiye vuga ngo umusuma ntazanwa n'ikindi atari ukwiba, atari ukwica no gutikiza, ariko ngo jewe naje kugira ngo abanje baronka ubuzima. Urumva shetani aratubesha, kandi rero wewe icakora arakubesha, aragukwegera, araguseduiza, aragutuma ukunda ivyo bintu vyiwe. Mugabo siwe mu bisanzwe atuma siwe ntatwegzije, ntashoboye no kudutegeka ngo tumukurikire, ni twebwe tugira iyo decision. Mugabo kubera haba harimo igicumuro muri twebwe, dusanga arico bitwatira. Kurya isazi ifise ahantu ibintu binuka nivyo biyatira. Ni kubera iki? Twebwe natwe kubera muri twebwe tutarahindukirira Kristo, tuba dufise ibintu bidasana, tuba atire n'ibintu bitari vyiza. Kuri twebwe niko kuri twebwe nivyo vyiza, nivyo biryoshe. Uzorabe ni uje ku Mana vyavye abantu bavuga ngo yo uratanga kuba biza, uri umuntu ucutangura kuba sinzi, wumva umenga ni no kurekura ibintu biryoshe, kurekura inzo, kurekura amabwate, kurekura uburyohe. No mu Mana birahari, mugabo vyovyo birimwo ubuzima, bitarimwo gupfa, kuko shetani naho yatubeshe, kandi natwe tugaca tubigwamo, tugaca duparticipa. Erega uko dufatana n'Imana niko dushoboye no gufatana na shetani. Uko dushoboye kuvuga ati Mana nukuri turajanye, ntivyoroshe, ntibigire, mugabo shetani wewe hajya ivyo atugirira ntibitugwaza, ntibitugirira nabi, ntibidutera imitwe imeneka tukumva tubaye tubuze ico hepfo na ruguru, ariko mugabo tukumva dushatse kubikurikira. Kubera iki? Ivyo vyose ni kubera ikinyoma camaze gufata imizi muri twebwe. Ubu rero ni ukukirandura. Haleluya. Numva shaka kubasangiza na jewe ko ndazi icarico kuba tureke kubaho wumva uti Imana ndayizi. Hagiye kumenya Imana ni kimwe kuvuga ngo warumvise Imana, twarakuze tuja mu isengero canke n'abavyeyi badutera batubwira Imana, dusoma amashapure, tuvuga turirimbira Imana n'ibiki. Mugabo hariho ibindi, hariho ukundi, nukuri kumenyana n'Imana, kuvuga uti okay ndaje kurondera Mana. Haleluya. Nivyo numva shaka ko dusangira. Ndazi n'icari cyo gutambikiza. Namavuga imisi yose
hariyo abantu mu bisanzwe bazi gukora ibintu byinshi muri rimwe byose ugasanga aravuga ku telefone arandika cyangwa arandika akavuga ku telefone jewe ndi umuntu sinzi ko ari kugisengera ko n'ukuri mugabo ndi umuntu sishoboye kwitaba telefone ngo nandike cyane usanga ndiko ndandika icyo ndiko ndavuga cyane nawe basanga ndiko ndakubwira icyo ndiko ndandika urumva kenshi bavuga ngo bagore cyangwa abakobwa ngo ibyo bintu biraborohera mugabo je sinzi iyo byaciye mugabo ahantu rero byancanganiye nuko nisanze ndabishoboye kuvuga ngo ndi umwana ngo ndi no mwisi urumva kwamenga no bifatanya muganda babwire nta kintu kibishe nk'ico ntibiryoshe n'Imana nico gituma bivuga ngo abakanye bobo urumva basikaje abashushe amen mugabo ngo bari tiède abari novuga gute nk'amazi udakanye udashushe ngo arabavomisa ngo Imana irabadahwa n'ukuri ntibiryoshe kumva mugabo urashobora kwibaza kandi nibaza ko no muri twebwe igihe cyose turi mu bintu indani hanze nta n'amahoro arimo ntunaryoherwa je sinababesha sinibaza ko umuntu ariko dufate ko turiko tuvuga relation n'Imana imagine ibaze kuba uri kumwe n'umuntu mwinjiye muri relation umugabo n'umugore muri mwubatse mugabo ukaba ufise umuntu impande jewe sinzi umutima uba ufise n'umutima nyene uba wamaze kuguma wundi wibuye kugira wumve ko ufise amahoro wumva ko uri ngaha kandi ukaba hariya ntibiryoshe urashobora kumva uryohewe uri ngaha urashobora kuryoherwa uri ngaha mugabo washika ahantu uri hagati novuga mu gitanda reka mvuge ahantu wumva uri wenyine uricaye gutya nturi ngaha ubunye urumva ko uri gutya wenyine ndibaza neza ko wumva kurushe wumva ko bitaryoshe ushatse guhagarara neza ukiyumvira biraguha amahoro ivyo bintu koko biraguha amahoro ntibiguha amahoro na gato urumva naho rero turihenda muga tukumva umenga nivyo biryoshe kandi ukamenga hari n'igihe wumva ahubwo nyene bidatanga amahoro nivyo biryoshe kuguma twiyiba kuguma birimwe akantu ngo ivyo byose ni kinyoma Imana itwemerera umunezero udaciye amahoro adaciye hatarimwo no kwiyagiriza rero iyo utanguye kumenya Imana iyo utanguye kugira kimwe indani ugatangura kwiyenteresa n'ivy'Imana urumva uwagirizwa mugabo ndabikunda ico kintu kenshi twumva umenga ushobora no kucuvuga iki kintu kiranyigiza reka ngume uguma ukora amakosa birateba bikagenda kwiyagiriza uguma uca wumva ahubwo wamaze kumenyera kuba muri bibi ukumva biraguha amahoro uko nyene kandi ugasigara uvyita vyiza hama waba muri washobora nawe korosha umutima ukumva ingene biriko birakuderanja ubu rero ufise amahopsi abiri umva nuguca uguma cyangwa ubu rero urumva ko biraheze ntushoboye jewe nibaza ko ahantu hambere hambabaza abantu bambere numva umenga ndafitiye umutwaro novuga no gusumba umuntu atazi Kristo numva mfitiye umutwaro cane abiyita abakristo mugabo bumva babihiwe n'ubwo buzima niho hantu ubunye numva ashaka twahagarara ubuzima na Kristo buraryoshe mugabo burabishe iyo dushatse kumutrompa iyo dushatse kuba indani muri we nawe tugashaka kubana n'abandi birabiha ukumva urarushe urabura n'amahoro urabura no kubona uti mbega ibi n'ibiki ntunashobora no kumufatira n'umwanya ngo umumenye birabiha urazi umuntu utigera umenya kubera justement uri kuha umwanya kandi Kristo ntakunda gusangira Imana yene iravuga ati je suis jaloux ndafuha donc nta kuntu na kumwe nawe ntimuba muri kumwe ntushoboye kuba nga oya ngo ntawe Imana ntushaka kuyikorera ugakorera n'ibindi oyaye Imana igushaka wese ntigusangira Imana ntigundana je ndibuka Imana imbwiye ati je singundana ibi bivuga no mu bintu byinshi mugabo no musi numva shaka gato yidusangira jewe ngire ndababwire ukungene je byabaye umuntu wese mu nyuma nukuri ndasenze yuko
uba imbere y'Imana. Nababwiye ko ari relation si formule woja gufata ugacuguma ugira ivyo nagize vyose, ivyo birashobora guca hava biba formule ukumva biragukoze kukumva ibintu birajanye na jewe. Ego bigire ni vyiza, ariko ndasenze utore nawe ukuntu mpemu akunyaspirire, mpemu akumpere ukungene akumfatira ukuboko, akungendeshereze uko abona ko bibereye bijanye na wewe, kuko ufise histoire yawe, ufise aho uri kurajana, ufise ibintu bishobora kuba bitandukanye n'ivyo wanje, naho uri kuravara ahandi gunsumvya, naho uri kurajara ahandi, mugabo ndazi ko naho dutandukanye hariho n'ibindi vyinshi duhuriramo. Nico gituma numva nobasangiza, bishobora kuba encouragement kuri wewe, bishobora kuba ibigutera intege kugira wumve birashoboka. Bishobora no kuba kuvuga uti nanishaka umuntu gato yomfasha ngende nanje ntangure nkuko yatanguye kujya tugiye ukazi gashasha turiga nkuko batwigisha, mugabo après haheze umwanya uko umenyera niko nawe utangwa gushira mu gasosi kawe, niko utangwa kumenya forme yawe ingene ubiha uzura vyifatamwo, ukamenya kugira ama priorité yawe, ivyo ushira imbere kungene, kandi vyose si kuvuga ko bigoye mu mazi oya, mugabo uramenya ingene bijanye nawe, bijanye n'ukungene na wowe ucuvyimvamo. Haleluya. Jewe rero mu bintu vya mbere nanagerageje no kuvyandika kubera n'urugendo, muga navuze nti nibuka nshire ku rupapuro ibintu bimwe bimwe novuga nti nukuri ibi nanditse ibintu bitanu. Ica mbere navuze nanditse ni vyature n'umunwa wawe, bivuga yuko nivyo nka jewe sinobabesha, naraje umutima wanje warageze ahantu mvuga nti stop, singishoboye kusuporta. En fait navuga nti byaranse ko nsubira kwihanganira gushobora kuba ubuzima buri double, ubuzima bubiri muri en même temps, kubaho ubuzima numva ego nari ndushe, nari vide, nari numva hariya ikintu ahantu hadashitse, mugabo nari numva ndushe no na vyose, mugabo icari kinduhishije mu bisanzwe nibaze ko ari uko kuba indani kuba hanze. Mugabo naravuze nti Mana, nababwiye mu ntahe yanje naravuze nti Mana ndiko ndondera iki, mugabo ntiyabaye kuvuga gusa Mana, nyaribaye ikibazo gusa gutyo, no muri je narumvise yuko Mana ndahagaritse, mpa gutora ico niko narondera n'ukuri ndaguma ngaha. Kandi mugabo ntivyabaye ivy'umunwa gusa, si ukuvyatura ndaguma ngaha, ni ukuvuga yuko sinari niteze ko Imana icinyishura n'ubwo nyene, mugabo ku buntu bwayo antwo guhera uwo munsi naratanguye ndumva ikintu. Ni nkuko ushobora ari ibintu n'ubu ndabisengeye naca numva ubwo nyene gihindutse canke ibintu bidaca bihinduka, mugabo urashobora no kuvuga uti Imana ntibesha. Baravuga ati uwegera Imana ayegere nkuko yemera ko ibaho. Urumva je imbere y'Imana uyege nukuri uko ari ndurukoma, ari naho woba juste ku birenge vyayo, kuba ku mavi canke shaka uburi kuragenda genda uhagarara, mugabo umutima wawe unabivuge, umunwa wawe bivuge, mugabo bive mu mutima wawe, kuko ibivuye mu mutima no kuvuga niho biba icemezo, niho biba decision. Urumva ni kuvuga ku rurimi, ni kubera ku rurimi rwacu hariho ubuzima, hariho n'urupfu, kandi kujya dushaka kugurura umunwa tukavuga ibitaja ntibize. Ubu rero reka tukugurura umunwa tuwukoreshe, Imana yawe duhaye, Imana yaguhaye ijwi, rikoreshe urivuge, uvuga uti Imana ndaje gukurikira koko. Umutima wawe nawe wumve kufashe decision yo kurekura ibindi vyose. Ntivyoroshe, hari ibindi vyose wari ukunda, wari wamaze kwishiramo, mugabo ubunye ugashaka gusubira kuba mu bintu bivanze, uravagika no muri wewe, urumva atana amahoro ufise. Narabwiye ko ikibanza c'Imana bagira bavuga ngo Imana yari iki kibanza muri twebwe, si akabanza gato, ni ikibanza kinini cyane, kandi rero ni kuneza yawe gushaka yuko ico kibanza cuzura le site possible, umva binyarutse, kuko ni kuneza yawe, ni kuneza ni yabari impande yawe, nukuri uzobibona no mu buzima bwawe. Nico gituma ndabwira iyo ndiko ndavuga ko ndi icabona, sindababwira ibintu numva nasomye mu bitabo, ni ibintu n'ukuri nabonye, ni ibintu nabayemo, ni ibintu navivye,
niyo bitoba vyorosha Imana iravyorosha, niyo vyoba bigumye Imana iravyorosha n'ukuri, vyoba bibishe Imana iramenya ingene bikuryohereza. Kandi ivyo vyose iyo biri mu idini, iyo biri muri formule birabishe, mugabo bigiye muri relation biraryoha. Urumva rero nabwiye atura n'umunwa, kandi n'ukuri wizere n'umutima wawe, wumve ko ufashe icemezo n'umutima wawe. Haleluya. Yumva umunwa n'umutima, ivyo ni ibintu bibiri. Ica gatatu, ja mwijambo koko. Hariho kimwe kuvuga ngo Mana ngo ndagukwirikiye, none gabasha nitwaba tuvuga Yesu Kristo, nitwaba tuvuga Imana, tuvuga Mpwemu Yera, tumukura twamwumvise, yego twaramwumvise ku bavyeyi no abamuzanye tumusoma muri Bibiliya. Hariyo abantu bavuga ati Bibiliya n'abantu bayanditse n'ibiki, ndabwira byose bihera mu kwizera. Kujya uja kw'ishure bakakwigisha ngo 1 + 1 ni 2, ngo rimwe guteranya rimwe ni kabiri, canke bakakwigisha n'ibintu matematike maremare, ibiharuro birebire, canke bakakwigisha n'ibindi vyinshi ukavyemera. Emera basi, fata ico gitabo, fata iyo Bibiliya, sivyo? Uyihe chance, uyihe vuga uti reka ndabe ko ivyo bavuga ari ivyo basi. Gerageza uyisome. Kandi rero ndabwira mu gusoma Bibiliya wumve ko iyo bavuze ngo dusoma ijambo, Yesu Kristo ni ijambo bwiwe. Donc uriko uja muri Kristo. Je no kwankwaje umuntu wese agira tangura muri zijya bavuga les 4 évangiles, novuga gute bimwe ibitabo bine vya mbere niko no bivuga basi byo muri testament nshasha yo mu Matayo, Mariko, Luka hamwe na Yohana. Mubisome Matthieu, Mark, Luc na Jean. Bitangure basi, bitangure ugerageze, sivyo? Bitangure ugerageze urabe ko usome n'ukuri. Kandi ndasenze ko Mpwemu Yera kubera ufashe iyo decision guhindukira, kuko nico twita repentance, nico twita guhindukirira Kristo koko. Ngo hama haranditse ngo abahindukiriye Kristo ngo voile irakoroka. Numvuga hari ikintu cigishuka, cikintuze cyakubuza kubona, ubu rero gikoroke mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndabisenze ndavyizeye cyane, habe kuguruka amaso, habe yuko usomye ubona Imana, wibonamo ibikiyo koko, kuko ijambo ry'Imana ni kiyo. Kuki Imana yavuze ngo reka ngiremo abantu dusa, niko uri kuramenya Imana witorana wewe. Haleluya. Biraryoha nukuri wimenya. Hajye turihenda ngo turiyizi, reka Imana ikubwira uri, kuko niyo yakuremye, niyizi birivyo. Shitani yarakubeshe ngo uri ikiriki canke wonyene, abantu iraca no mu bantu kugira abantu bakubwire ngo uri iki canke nturi iki, ariko reka Imana ikumbwirire. Rero mu kubera gusoma Bibiliya uzosanga no n'ivyiyumviro vyawe bizohinduka, uzosanga n'imyitwaro yawe utanguye kuzura yihindura, uzosanga utanguye no kuri kubona yuko ibintu bavuga ureke kuyisoma nk'uko umenga ni jambo yabwiwe abandi, ureke kuyisoma nk'uko umenga ni ibintu vyabaye haheze imyaka. Bisome nk'uko ari igitabo n'ukuri c'urukundo c'Imana, ni une lettre d'amour, ikete ry'urukundo ry'Imana, ikubwira ati ndagukunda, aho ikubwira ati hagarika wumve ko ari mu rukundo, aho ubona ariko aravuga ati gira ukunuko, ni wewe ariko arabwira. Nukuri unasenge imbere yuko unasoma n'ijambo, nukuri usabe, kuko kyashura nategwa n'itiro. Sidababeshije n'ibintu bishikake ugategwa n'itiro canke mugaye ivyo cyose n'ibitero tubibona mu ngana ibintu biri normal, si ibintu bisanzwe. Urashoboye gutegwa kubera shetani ntashaka kuja aho hantu, ntashaka kubifatira ubuseri. Mugabo ndabasavye bisengere. Kuri ico cyo gusenga naco nico kine nshaka kuvuga. Senga nkuyagisha Imana, yagisha Imana urabe nayo kuyagira, urabe n'ukuri Imana irayaga. Imana ireka kuvuga amajambo menshi atwebwe, mugabo Imana irayaga kandi irabikundira bishaka. Umva genda ntumve uri kura recita, uri kura vuga gusa ibisabisho, uvuga ngo daho twese uri mwijuru bizira rya nene genda uti mwami wanje Yesu Kristo ndagukunda papa, ndaje imbere yawe, sinzi ico mvuga, sinzi ico mugabo numva je ukurondera, numva afise ikiniki, numva afise urashobora kuzota mu gutangura uza wegera Imana uvuga ibikugoye, uvuga nyene ibintu, mugabo uko uzoguma wegera imbere ko mari relation uzoguma wumva
namwe maze gufata ukuboko kubera tutazi ingene dusenga ingene dusaba niki azokwigisha ingene utangura mu gushima utangura gushira Imana hejuru y'ivyo vyose bikuzanye kugira uvuge ingene bikuremereye banzi kugushire hejuru ibanze uvuga ati dawa twese uri mwijuru uri dawe uri papa umubone nka papa wa twese uri mwijuru uri hejuru y'ivyishize hejuru hose izina ryawe rinahazwe izina ryawe niryo rikwiriye kushigwa hejuru hejuru y'andi mazina yose hejuru y'amazina y'ingorane yanje yose urumva ubwami bwawe buze urumva ko uri kurahamagara Imana mu nyuma niho uja kuvuga ati ivyo kurya bidukwiye umva ngirira nonega Mana mugabo reka ntaco ivyo vyose n'urugendo reka utangure wumve basiko wicaye nanje sinatanguye mvuga shimagiza Imana imbere natanguye yagira umva merewe gutya n'ubu ndacabigira binashuhanyeho ndavuga Imana jewe rero biragoye kungene nukuri numva vyaze nuko nsenga mugabo Mana ndazi umva ubu kera mbonye ibintu binshuhanye naca mbona nakarimana yandetse abo nkaca ni enfance nkaca nsanga nagiye mu bindi bitari vyo ariko ubu unye ibintu bingoye ubu unye mpungira no komana ndavuga nushaka nje umugani wa Petero ati twoja hega Mana tukuvuyeko urumva naho mfise nja kandi narabonye yuko ubuhungiro bwanje ni mu Mana urumva nshobora kuba ntatahuye ibiriko biraba nshobora kuba ntazi gituma ibintu byose birekuye mugayo yirabizi umva hungira ku Mana izoguhinyisha hungira ku Mana izokubera izogukuraho haleluya hama muri ivyo rero rondera ja mwisenge rondera isengero basi iri hafi rondera isengero ujamo uronka n'ukuri ugaburirwa uronka ijambo wumva ko koko uraronka uragaburirwa ukumva yuko biraryoshe hajya kumva n'amahishirirwa abandi baronka biraguha na wewe nukuri nibaza ko ari nukwicisha bugufi yo kuvuga ati sinzovyiga je nyene Imana irakunda ko tuba ukwidushaka muri relation nayo ni kwishaka natwe tube muri relation twihuriyemwo urumva genda ntuzokwiyumvura wenyene genda uhure n'abandi wige ku bandi ari abaje imbere yawe ari abo wigirako hariyo n'abandi uzokwigisha suko ujijyanyuma ariko Imana ishobora kuguha ukaba muri acceleration divine ukaba mu bintu byihuta ugatahura ibintu ukaronka amahishurirwa hakiri kare canke gusa ukungene umeze ivyo yagushizemo ukumeze ukahaba ugatwegera umuntu ukayagishereza umuntu ari ikintu ushoboye guha nawe n'abandi urumva hama kandi rondera gira inyota ndagusengera inyota idasanzwe urondera Imana urondera ivy'Imana urondera kuba connecte n'Imana n'ukuri hariho n'ikindi je nk'ukuri jewe narumvise narabaye muri numva naciye mfata decision ndaba muri Bibiliya iminsi yose ndabitabara ntabitahura ndaja nsanga n'Imana rero ariko nica yugurura imiryango ugasanga nisanga impande yaho narimba haciye hatangura étude biblique kwiga Bibiliya sinendabizi nari mporanje mu isengero numva narasoma Bibiliya nkaja dimanche mu isengero mugahacaza noneho na étude biblique ibyo si ivy'Imana kuko byaje muri iyo saison nyene Imana urumva ukagira n'inyota irahagurutsa n'umubanyi wawe irashoboye kugira ikintu kugira iyo nyene iraryohewe ntikurekaho onka kubona uri sérieux kabona ko nukuri nturi kurafyina irakwereka ukungene nukuri irakugurura n'imiryango yindi kugira ugende kwiga ibintu bishasha kugira yo nyene irabikunda irakwiyatirira kuri we irakwikwegerera kuri yo nyene irakwatira kuri yo nyene urumva ntugire ubwoba wewe ico ukeneye ni ugufata iyo decision ni ukugira ico wewe ushoboye tapa gira ico wewe ushoboye muri no mwanya fata umwanya wo gusenga aho wahora umba mu bindi fata umwanya ube mu kubirenge vy'Imana uyage n'Imana uyagishe ukunde kubana n'Imana gusumvya uko ubana n'abagenzi bawe gusumvya wumve unyotewe Imana ndabigusengeye cyane kuko iyo nyota ni n'Imana iyitanga mugari natwe tuyicakire haleluya hama kandi wumve ko ushaka gose kurondera Imana mu buryo bwose urondera Imana irabona mu mutima wawe n'umunsi uzoba wihenze Imana yoyo ntizokwihenda Imana izomenya kugarukana haleluya ugume mu kwicisha bugufi ugume mu kurondera Imana ugume mu gitinyiro c'Imana no kuvuga nabwiye si ukuvuga gutinya Imana gutinya ico cyose kitari c'Imana kitari Imana
hama ikindi nashaka kubabwira nuko kuja ku Mana birashobora gutuma umera nk'ukuri bizarre, uraba ukundi kuntu kuko wahindura ingene wiyumvira, uhindura ingene ukora ibintu. Abantu rero urashobora no gusanga abagenzi baba batanguye kukubona nk'ukuntu umva ntibagutasha, ugasanga utanguye ukumva impande hirya no hino utanguye kubona n'abantu bakubona uri bizarre cyangwa bakavuga amajambo kumva arakubabaje cyangwa wowe nyene uracari. Je ndibuka ingene nashaka numva nafashe decision mugabo nk'umugenzi ambwiye ngo tugende tujane muri boîte ngo tugire, nkumva ko aho hantu hatagipasa ntiyagishobotse kuri je mugabo nkumva yose ndamute ubugenzi ndabugumana, nkasanga ndagiye umva sinkinywa inzoga byaheze ubunye mugabo ndagiye sindanaryoherwa kubera nari numva ndahantu vraiment nakwiriye kuba mugabo aho hose ko ari ugutinya abantu uri gutinya Imana. Urumva ko nanka kuba séparé y'umuntu uri kwanga kuba séparé n'Imana. Urumva ivyo rero navyo ni ibintu uvuga uti ndafashe ingingo ntibiryoshe ego umva nta kundi. Nico tunavuze ugiye no mwisengero uzoro ushobora kuronka abandi bagenzi utahura ibintu co kimwe, uzoronka abandi bantu basi mubibona co kimwe. Imana ntizoreka kuba wenyene, Imana ntishaka kuba wenyene, oya Imana irakunda. Imana naho yivuze ngo ni jaloux so uvuga ngo dushaka twese ko twigumire mu gakwa kacu, no, Imana ishaka niyo duhuye tuhurire muri yo. Haleluya. Urumva ico nico ndakubwiye ni ntugire ubwoba ego uzohinduka, ego n'umuryango wawe ushobora kukubona urisigaye uri biza, urisigaye uri ukuntu kundi mugabo ntaco tant que niyaba ivyo vyose ari mu Mana ari kubera Imana yonyene izokujustice, Imana yonyene izo kwihera amahoro. Umva haranditse ngo niyo mama wanje niyo wari we wese yompeba ngo jewe ngo Imana yanje izokwama, ngo niyo bandi bose boguheba Imana muzogumana. Haleluya. Imana ntizokwigera iguheba. Urumva rero ubifate no kuruvuga uti uno munsi jewe narondeye nararushe reka ubunye ndagiye mu Mana, kandi ntituyivange duhagarike kwivanga tugende mu Mana. Nukuri ubone nukuri ndasenze umpemwera ndagushimiye yuko muri no mwanya ari wowe nizeye cyane kuri kurayagisha uyu turi kumwe. Nukuri ni wowe uri kuramuyagisha mwene data, kandi ni wewe mwami uza kumwereka inzira, ni wewe ushoboye gukuraho ico kintu kituma caje kuboha ivyiyumviro vyacu, caje kutwereka ko ibibi ari vyo ibiryoshe ari vyo bibishe, ikinyoma ari co ukuri ari co kinyoma. Mugabo Mana ndagushima kuje kuba uza gushimagiza gushira hejuru umwami wacu Yesu Kristo wenzira y'ukuri ijana mu buzima. Haleluya. Urakoze cyane mwema, wifatire umwe wese umugirire uko ubona ko bibereye, biritaye kuri taye yiwe n'ukuri biri sur taye, bimwe umenya uti uyu muntu nuku kandi kumve ko twinjiye muri relation, tutagiye mu idini, tutagiye mu maformule, ariko tugiye mu bintu bishasha, ibintu bicafye kuri twebwe. Dufashanye duhe kumva turi muri wewe igihe cyose. Haleluya. Ubidufashe mu mwami, ntivyoroshe ariko uravyoroshe tant que tufatanye. Bishobora kuba bitaryoshe kubera ni ibintu tutamenyereye, ariko wewe uraza kubyitwinjizamo, uraza kubigira ibisigaye biri byo biryoshe, uburyohe bwacu ibisigaye biri byo vyoroha, ari byo vya mbere bitudugamwo. Hamwe twumva tubaye déranger, hamwe twumva tutamerewe neza iyo turi mu bitari vy'iwawe, canke tukumva ariho tumerewe neza iyo turi mu vy'iwawe. Urakoze Mana, kuri mwiza kandi ko wamutwumva. Ugirire neza mwene wanje, ugirire neza abo turi kumwe bose, nanje ungirire neza Mana. Tubandanye dusangira wowe, tuvuga wewe, tugushira hejuru umwami wacu Yesu Kristo. Izina ryawe ari ryo ryabamazwa ibihe vy'isi imyaka yose. Haleluya, amen. Imana ibahezagire cane, hama mugire n'ukuri mwumve ko mufashe uno munsi ubaye umunsi wo gutangura bishasha. Nukuri wumve yuko singishaka kuvanga Imana yanje, nshaka kuba mu Mana yanje vy'ukuri. Nukuri nivyoroshe, uzorekura vyinshi, uzotegerezwa izogufasha no guca muri vyinshi,
kubimena ariko imana iciza yitangurire igikorwa gishasha yubake bishasha ikubake gushasha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ubaye mushasha muri wowe kuneza yawe kuneza y'Imana n'Imana irabishaka cyane ni no kuneza yawe cyane no kuneza y'abari impande yawe maze twidegevye muri identité y'ivyabona ncabona kubera tuhinduka ego tuzokwama twiga turashobora no kuzogwa mugabo tuguma tuduga tuguma dufise ya nkingi aguma dufashe kugira tugume duhagaze kwijambo haleluya Imana ibamezagire cyane hama kandi tuzosubira vuba cyane shalom shalom